Iryo cikagurika ry'amazi ryerekeye amakaritiye nka yose ariko umugwa mukuru w'intara ya Gitega. Uhageze muhura n'abafise amabido bariko barondeza ikaritiye yarose umunsi amazi kugira bashobore kuronka na dukeyi two kwifashisha mu guteka no kugira isuku. Rimwe canke kabiri mu ndwi niho karitiye imwe imwe ironswa amazi nk'uko abahaba babivuga, akaza naho nyene umwanya mutoyi cane. Abenshi birukira kurondera amazi yo mu mwonga. Ku mugwa mukuru wa politiki Gitega ikibazo c'amazi cabaye ndasi. Urabona ko benshi birukira mu myonga iri mu nkengero z'igisagara, ariko naho nyene bakayabura kubera ubwinshi bw'abayarondera. Hari abaca bayadandaza bayakuye mu mwonga, aho usanga ibido y'iritiro 200 igugwa hagati y'amafaranga 500 n'igihumbi. Abanyagihugu bavuga ko ayo mazi ashobora kubagwaza ingwara ziva kw'isuku rike kuko ataba asukuye. Batera akamo umukuru w'igihugu co kimwe n'ishirahamwe Regideso kubagarukirako. Bagasaba nyene icubahiro umukuru w'igihugu ko yofasha igisagara ca Gitega kuronka amazi canke ari mu nkengero z'igisagara kubakirwa, nk'uko nabo nyene abibona haciye hafi kaburimbo urabona ko amabido ari menshi ariko hakabura igikorwa. Rero Regideso arico gisata c'igihugu kijejwe amazi coraba kigatabara abanyagihugu kuko baragowe. Mwomenya ko iryo cikagurika ry'amazi rimaze ukwezi aho mu gisagara co ku mugwa mukuru wa politike Igitega.